Abagendesha imodoka zunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko amafaranga 50 babadugirije ari makugereranije n'ingene igitoro caduze. Kuri ayo mafaranga 50 bongeyeko n'ubundi turacari mu ruhombo kuko uravye amajana 5 bongeye ku litiro rimwe ugacugwiza n'amaritiro tunywa ku munsi n'amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga 50 batwongeye n'amafaranga novuga ko ashobora kuba yaje no kuduteranya n'abene gihugu kuko hari n'igihe bisi yari kuri 600 hari huza kuririra ko afise 500 ko afise 400 ajya 50 niba konda eshanje kwirondera irazimvye ahera amafaranga ahera muri eshanje nyungu twebwe turabona yuko aya mafaranga yari make mu bisanzwe bagasaba leta ko n'imiburiburi yobashirira ko amafaranga 100 ngo vyogira akarusho. Leta yo twongerera ko senkani ikaba amajana 7 byofuma naho naho twoshima ko ayo mafaranga basize ko ni make cyane turahomba. Dusaba ababijejwe yuko ikibazo cacu bociga neza bakatudugiriza amahera kwiye kugira ngo natwe dukore twunguka dutunze imiryango abo dukorera nabo nyine bakeneye inyungu. None nk'ubu twebwe tumaze iminsi dukora dutaha twikoreye amaboko kuko utwo twotahanye twaca tugaruka kuri ca giciro baduza c'ibitoro. Ico gitoro kikaba kiduze kabiri mu kiringo kidashikira amezi 2.